Sosumo ifise umugambi wo guhingura umwimbu hamwe n'inzoga zo mu bwoko bwa whisky. Sosumo iripfuza gutorera inyishu ikibazo nkoramutima koko. None ko Sosumo birigora guhingura isukari kwiza Abarundi ikabigirije mu vy'umuyagankuba navyo, mbega ubwo bushobozi rirabufise? Mbega none ko Sosumo igiye guhingura umuyagankuba ni bito? Niyo nkuru nyamukuru tuza kuyaga k'uyu munsi. Mwiriwe, ni Davi, nizere ko meze neza mwese. Mu kiganiro yagize n'abamenyesha makuru ku wa gatandatu ndamukiza, umuyobozi mukuru wa Sosumo General Major Aloise Ndayikengurukiye yavuze ko hejuru yo guhingura isukari, iryo shirahamwe rifise umugambi wo guhingura umuyagankuba hamwe n'inzoga zo mu bwoko bwa whisky. Yaravuze ko rishaka kugwiza umwimbu w'isukari uve ku matoni ibihumbi 200 ku mwaka uje ku matoni ibihumbi 35. Ko rizovyara irindi hinguriro rishobora kwimbura amatoni 115, kwayo mahinguriro yose hamwe azoheza agatanga umwimbu ungana n'amatoni ibihumbi 150 hamwe n'umuyagankuba ungana na megawatt 200. Hafi ca kane c'umuyagankuba hasanzwe. Hari inkuru duheruka kubashikiriza yagarutse cyane ku ikena ry'umuyagankuba mu Burundi. Aloise Ndayikengurukiye ati ni muri wa mugambi ugamije gushigikira leta muri yambona kazoza y'iterambere 2040-2060 nkuko umuyobozi yabishikirije. Dusubiye inyuma gato, imigambi uwo muyobozi yashikirije burya si mishasha. Inama shikiranganje yo kuwandwi ndamukiza 2021 yarize yongera iremeza umugambi wo gusubiramwo guteza imbere Sosumo hamwe no gushinga ihinguriro rya alcool. Ku rubuga ngurukana mumenyi rwa Sosumo bavuga ko iryo hinguriro rizokwifashisha ico bita melase riheze rihingure alcool inyobwa whisky hamwe n'iyikoreshwa kwa muganga. None ibijanye n'umuyagankuba vyovyo ni gute? Iryo shirahamwe risanzwe gihingurira umuyagankuba ikoresheje ibikamvurwa vy'imisigati yahinguwemo isukari. None ubwo Sosumo irafise ubushobozi bwo gushika kuri ivyo vyose? Muri Kigara mu mwaka uheze, Sosumo yarahagaritse ibikorwa bivuye ku mvura nyinshi. Iyo mvura yatumye imashini zidaheza ngo zishobore kurengana mu mirima y'ibikaju. Sinzi ko tuvyibuka twese, umugambi wo kunagura Sosumo ugenewe gutwara amafaranga ngana n'imiliyaridi 132 zirenga. Icegeranyo catanzwe na Jean-Claude Nimubona, umushinga amateka ari mu mugura abibijanye n'ubutunzi, kivuga ko iryo hinguriro ryinjije miliyaridi 4.8 z'amarundi zonyene mu kiringo c'imyaka 6 yose. Yabivugiye Igitega muri Myandagaro 2023 hari mu nama yahuje umukuru w'igihugu n'abadandaza b'isukari. Mu nteguro y'amafaranga Sosumo iriko irakoresha uyu mwaka harimo yagenewe gukota inzu ibikamwe isukari mu burere butandukanye n'amafaranga yo gukota imiduga yunguruza abakozi bayo. Mbega ubutunzi hamwe n'ingene Sosumo itunganijwe nivyo tuma ishobora gushira mu ngira imigambi ifise. Mu mwaka wa 2018 inama shikiranganje yaremeje umugambi wo gushira mu minwe y'abikorera utwabo iryo hinguriro. Jean-Marie Niyokindi, umushikiranganje w'ubudandaji w'ico gihe, yavuga ko uwo mugambi uzotuma Sosumo itunganywa neza ikanagwiza umwimbu. Muri ya nama yabera Igitega muri Myandagaro 2023, umukuru w'igihugu we yasavye abadandaza b'isukari gufata ikibazo mu minwe, ngo nabo biyumvira ingene bashobora gushira uburyo hamwe maze bashobore kwiyubakira ihinguriro ry'isukari. Muri Kigara mu uyu mwaka uheze, umukuru w'igihugu nyene yatangaje ko Sosumo igiye gukorana na Sarai Group, ihinguriro ry'isukari ry'abahindi risanzwe rikorera mu gihugu ca Uganda. Iryo korana ry'ayo mashirahamwe abiri ngo rikazotuma haboneka umwimbu w'isukari ungana n'amatoni ibihumbi 300 ku mwaka inyuma y'imyaka 3. Dufatiye kuri ibi, wa muyagankuba Sosumo yipfuza ubwo ntuzohava uba mwinshi kurusha. Mwakoze kudukurikirana, aya makuru muyasanga ku mbuga zacu, ahanje tuzosubira ejo.